nka kujya nk'umuntu wa fete avuga ngo arakijijwe gaca agenda dufate akanywera akanywera nkariya muri rirare kandi canke mu cumba canke mu cumba mugabo aje mu rusengero bakavuga ati muntu n'umuntu mwiza afise umuco mwiza ariko n'umukozi w'Imana bakamwadimira hashobora kubona nk'umukobwa afise taye nka kujya kwidari shaka ukakora ukunda nk'amataye ukumva uraryohewe ukumva uramupfiriye yes ngo manda gutandukanirize ari ikintu bita agakiza n'ingabire ingabire ni hajya ubona ushobora kuririmba neza abantu bakakadimira hajya muri eglise hari abakobwa benshi hari abo ubona ugakoresha amasantima canke ibindi canke ibyifuzo ukabona ko nateye neza ariko horo ibyo sivyo byubaka umuryango kubera tuvuka mu bantu ba kera basenga za kiranga baterekera rero niko twari twaratanzwe rero kuko ndiko ndaraba muri famille ni bake barongora ahubwo ngira jeno banarabaye ngira nko mu bambere hariho n'abatararongora kubera iki izo za karande kurusha iyo myaka hariho n'abagize mu 50 mu 60 batararongora banabihevye hariho n'abatarongora rero besha ahantu bapfira rero iyo ugiye kuraba amataye canke amaforume bo bagize kuri etape yo kugura ngo amasuvetema ngo atanga amaforume ico gihe mu bisanzwe narirongora sinanubona mpwemu yera ariko ari ukuntu umaze gukizwa ugatangura gusenga ari ikintu bita mpwemu yera utangura kuronka ndabaye gake namwiriwe bakunzi ba televiziyo yanyu televiziyo yacu ariyo Yaga Nawe umwe wese aho aherereye mu mpande zine zose zisi muri kumwe na jewe Alendi Kumana nkuko twama turi kumwe kuri televiziyo Yaga Nawe nkuko bisanzwe twama dukurikirana commentaire zanyu umutwankuraje mutubwira ibyo tubakorera hirya no hino nkuko twama tubakorera twama turi kumwe n'abatumire batandukanye kuri content zitandukanye uno munsi rero ndi kumwe n'umutumire mubona iruhande rwanje reka mbanze ndamuhe akanya nawe abanze yidondore gatumenye nyezina ico yaje atugemuriye urakoze cyane kandi ndashimiye Yaga TV yaduhaye akanya ko kubana namwe kugira ngo tuvuge bino biganira bishike kure ndagushimiye cyane ale Imana iguhezagire hanyuma umuntu mugomba mugirana ikiganiro yitwa Emerusabe Jean Dodier bamutazira Jado hanyuma jewe muri make ico shaka kuvuga ni ntahe iyo ntahe rero shaka kuvuga ni ntahe ibisaho yankuye nahishikanye twizere ko iyo ntahe waje utuzaniye ari ntahe iza kugira ico ihinduye mu mitima y'abantu izagira ico yigishije none Jado ndabona nkuko je ubona nambaye agapira karanga televiziyo Yaga Nawe TV nawe ndabona waje wambaye agapira kariko ivyandiko bitandukanye kariko ACP Burundi n'ibindi ushobora kubanza gusigurira abantu turi kumwe kugira ntibaze kwiyumvira yuko ari ibindi bintu bavuga ati uyu muntu yaje yambaye ibimuranga ubanze usigure ibiri ku gapira wambaye merci cyane merci beaucoup Imana iguhezagire cyane ni kuvuga ACP Burundi isigura ni ministère iyo ministère rero ACP Burundi ACP ni kuvuga ni Action du Cœur et de la Parole rero iyo Action du Cœur et de la Parole ni bikorwa bikoreka mu mutima bigaserukira no mu majambo iyo ACP rero ni ministère ikora ivuga butumwa nukuvuga ukuntu dukorera mu mashengero atandukanye kuyakuza donc nta shengero muvuga mwegukira muvuga ati twe turi muri shengero donc mwe mukorera mu mashengero yose twe turigenga ntituri abanyedini ahubwo dufasha amashengero kugira ngo akure abantu bafise impano zitandukanye kugira ngo tubahe education bagende bafise ikintu bita purpose nukuvuga purpose nukuvuga intumbero y'ishengero niki turedika duhereye kuko ubumenyi dutanga buratandukanye duhereye kuba pasiteri hama tukaja kuba evangeliste tukaja no kuba arimu tugashika hasi ku buryo umuntu wese umuhamagara kugira ngo umuntu wese
amenye umuhamagaro wiwe icyo ateza gukora icyo Imana yamuhamagariye. Murakoze cyane. None iyo ACP Burundi nimwe mugenda kurondera amashengero cyangwa ubwayo araza akabitura ati burya turakeneye inyigisho, cyangwa imwe muravuga tuti reka tuyadresse ngaha tugende kubaha izo nyigisho? Ukuntu dukora turagirisha amaseminaire mu mwaka, turagirisha nk'amaseminaire cyangwa amakonference ashika nka 3 cyangwa 4 arenga. Rero nk'abo bantu rero bumvise inyigisho zacu n'ubu tukagira seminaire ifise abantu bashika nk'abantu 600 barenga. Rero abantu twarabigishije, rero tutangurira ishuri, dutangurira kwigisha abapasiteri, doje kwigisha abapasiteri bace bagenda babyigishe mu mashengero, twongere duforome abantu batandukanye. Niko dukora rero. None iyo ACP nk'ubishitse umuntu agashaka kubitura, gira icyo ashaka kumenya kuri ACP cyane by'umwihariko, cyangwa ati je ACP narayumvise ko amakuru yayo ndashaka kubitura nanje bagire icyo banyigisha. ACP Burundi twoyisanga he, ikorera he, ikora ryari na ryari? Murakoze cyane. Adresse ya ACP Burundi ni Bujumbura, aha ni Bujumbura Meri muri commune Ntahangwa, zone Kamenge, quartier Twinyoni, ni 13e avenue numero 20. Aho uhashitse ucubona inyubakwa ifise igeretse rimwe na etage igeretse rimwe. Nukuvuga twe dufise nimero ya bureau ni 11. Okay. Bano mudukurikirana murumva yuko ACP Burundi ihari ku bwanyu, ihari kugira ibigishe itange izo formation ku bijanye n'amadini, ingene amadini yokura, ingene ingabirano zo misengero bozi kuza abantu. Rero Jado ndagushimiye kuba ubaje gushikiriza abantu aho ACP Burundi ikorera, ukongera ukabamenyesha nico ACP Burundi ikora. Rero kwiyo ntahe twashaka udusangiza intahe, twumve ubwo butumwa buciye mu ntahe, ko intahe turazi zihindura abantu benshi. Usangize abariko abakunzi bayaga nawe, nongera ndabibutsa ntibibagire sabone kugira intahe nkizi, inyigisho nkizi zize zame zibashikira. Ukaba uri mushasha ugire sabone, ukaba warumenye warusanzwe naho waragize abone, turakeneye jeme yawe, turakeneye commentaire yawe, uze uratubwira ingene wumva ibiganiro biriko biragenda. Jado akanya ni gwawe rero. Merci beaucoup. Jewe intahe ngoma ntangure kuvuga, intahe ngomba kuvuga ni gihe natangura nari nkijijwe, mugabo mara imyaka 6 ndi mu rusengero, muga ntakijijwe. Donc uruwo kugenda mu rusengero kwa Mungu gusa ukitahira? Wanashima narakora n'imirimo kandi nkabikora neza. Ushaka gusobanura abantu gute ko wakora imirimo mu rusengero ariko udakijijwe? Yes. Ngoma ndagutandukanirize ari ikintu bita agakiza n'ingabire. Ingabire ni hajya ubona ushobora kuririmba neza abantu bakakadimira, canke ugakora imirimo yose itandukanye, kuvuga ubutumwa, evangelisation, ukevangeliza neza bakavuga ati uwo muntu abikora neza. Canke ugakora umurimo nyene, ijya n'ingabire ibiri muri wewe. Muga agakiza naho nugushika ku musaraba. Nukuvuga rero ico gihe rero nabikora ntarashika ku musaraba, hari ahantu hari bwashike, ariko ivyo vyose kubera ingabire mfise yo kuvuga ubutumwa canke ibindi nabikora ntakijijwe. Ukavuga ubutumwa kandi n'umutima wanje waranyemeza neza yuko ntakijijwe, muga ivyo vyose narabikora. Donc wakora ibintu ku munwa mugabo bitari muri wewe, bitagaragara cyane. Ariko ico gihe Imana irangenderera ahantu vy'ukuri novuga ko natanguye gukizwa itariki 16 zopfa ntazibagiye, itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri 2021 niyo natangura kubona umuco undasiye. Imana iravuga ati izo nzira wowe uri kuracamwo izo ntizibereye, vomye yuko bihagarika. Imana dutabare cyane. Amen. Rero ntuzubona abantu bakora imirimo canke bari mu rusengero bajya bakora kubera ingabire bafise canke kubera ibyifuzo kanaka bagomba gushikako, kuko hajya abantu uri kuraraba hajya Imana niyize umutima w'umuntu mu bisanzwe, cyane nawe uriyizi. Joseph yuko uzi yuko wowe uriyizi, ni umutima wawe urakubwira ati wewe ibi bintu bimeze neza. Nanje niko byari bimeze, umutima waranyagiriza, cegenda afata umwanzuro, hanyuma ca ndihana, ca ntangura intango shasha. Warabonye yuko ivyo wari urimwo jare wewe wabikora kugira abantu bakone mu rusengero, babone kuvuga ubutumwa gute, muga muri wowe bwo wariyagiriza by'ukuri kudakijijwe? Yego nari ndabizi, kuko ico gihe
bon ofete wanashima urashobora gukora n'ibyaha winyegeje kugira abantu ntibabibone nka kujya nk'umuntu ofete avuga ngo arakijijwe gaca agenda dufate akanywera nkariya muri rirare kandi canke mu cumba mugabo aje mu rusengero bakavuga ati jya muntu n'umuntu mwiza afise umuco mwiza ariko n'umukozi w'Imana bakamwadimira no kuvuga ubaye nk'isukari muri make isukari urumva iryohera abantu bose urumva ubaye isukari ugomba kunezereza abantu bose ariko ubaye umunyu ni ikintu kidahangagwa icambere ndaguhaye akarero ku munyu hari ahantu hakorokeye umunyu aka insect kadashobora kuhegera kuko kacagasha kuko umunyu urakadasha ariko isukari ubona insect bwose buza donc buza kwegera no kuvuga isukari iratira mwico gihe rero utarakizwa neza ukinyegeza abantu ibyaha ukora canke nibigaragare uri nk'isukari ugomba yukubera isukari abantu bakakubona nk'umuntu aryohera abantu mu majambo uvuga mu gukorera Imana uvuga ubutumwa canke ibindi byose wowe gukora ariko ukaba isukari mugabo ntubura umunyu kuko mu jambo ry'Imana ngo tumunyu w'isi kuko umunyu w'isi ni ikintu gisa agaciro ari kuko nawe urabizi utagira umunyu ntiwojya kuko ni uzana savere mu mfungurwa ukumva biraryoshe uriko urankurikirana hanyuma ariko ufise isukari burya hajya ufise isukari ntiwoshobora gufungura woshobora kunywa icyayi muga ntiwofungura muga njya ziri nk'umunyu zijya zimeze neza rero ni nk'uko rero umaze kuba umunyu w'isi uba uri umuntu akenewe rwose abantu bose baragushaka kuko ntibashobora gukora ikintu canke kuko kanaka batakubona kubera uri umunyu w'isi kuko Imana yavuze ngo tuba umunyu w'isi n'umuco w'isi Imana ibahezagire cyane bazi ko mutahuye byo nashatse kubasigurira ibijyanye n'ivy'agakiza n'ingabire agakiza n'ingabire biratandukanye amen Imana ibahezagire cyane yego hama umaze gukizwa kumva ko witahuye iyo tariki batubwiye 16 z'ukwezi kwa kabiri byaciye bigenda gute hahindutse iki nibihe bintu wabonye bitandukanye nuko warumeze imbere y'ico gihe ico gihe bon mu bisanzwe narirongora sinanubona mpemu yera ariko ari ukuntu umaze gukizwa ugatangura gusenga ari ikintu bita mpemu yera utangura kuronka muri make jewe ndiko turiko turaganira naho uri umukozi w'Imana ndakubaza nijyare warose umutizo wa mpemu yera ico gihe utaramuronka nuburabura umukozi w'Imana kuko urose umubatizo wa mpemu yera kuko bateme n'izibiri hari umubatizo w'amazi n'umubatizo wa mpemu yera rero umubatizo wa mpemu yera umaze kukuzako Imana iciguhereza intumbero y'ingene boriyana ubuzima ikintu cyose gikora ari mpemu yera akoriyanse ico gihe naje ndonka umubatizo wa mpemu yera kubera nari ninjiye mu bihe byo gusenga no mu bihe byo kwitahura no kwitandukanya n'icana gisa n'ikindi rero maze kwitandukanya n'icana gisa n'ikindi niho rero umuco wandasira mpemu yera agacanyoriyanta imaginez-vous je nari ngoma nkwize imyaka 40 ntaragira mariage uri kuranda womenga ndumujene mugabo uri kuranda n'izimvi urazibona aha zisiyo zavuye uri kuranda wovuga ati yego ndumujene kuko umujene baharura yuko abafise nko mu 45 mugabo urumva itegeko rya leta rivuga yuko umuntu agira mariage guhera kuri 25 kuduga mariage iyo ni abari mariage precoce niko bavyita mu mategeko ofete mugabo urumva jewe ndiko ndasigura umuco warandasiye hanyuma ndasenga Imana jewe ofete je sinagiye kugira mariage nkazijya abandi baba baragize yego nazigize nko abandi bazigize mugabo jewe kugira ndonke ikintu bita choix de congé kugira ngira ikintu bita choix de congé nabanje gusenga ico gihe ndasenga nari maze ngira nabisengera kenshi nashobora gufata ngira nka 3 jours ni boire ni manger ndiko ndasengera urugo rwanje mugabo waro simenye yuko iyo mvuka ari mu muryango naho ari inzitizi mu muryango izo nzitizi zariziye wozimbaza ati niziye izo nzitizi zo zatumye ukwiza izo karanga utaragira mariage yes ngona zigusigurira mu muryango kubera tuvuka mu bantu ba kera basenga za kiranga baterekera kikubera inyigisho nawe wewe uri kurambaza ndabona ko kiri umusore wumve aho byaba byarapfiriye canke ni baragera canke hageze kurongora wumva aho byapfiriye donc hari kuntu baterekera hari kuntu babandwa hariho n'ukuntu batanga ibimazi
rero utaragenda gusenga rero ivyo bintu ntushobora kubitahura ngo ntushobora kubihamvya ngo bikabakaba. Rero niko twari twaratanzwe rero kuko ndiko ndaraba muri famille ni bake barongora, ahubwo ngira je no banarabaye ngira nko mu bambere. Hariho n'abatararongora kubera iki izo za karande kurusha iyo myaka. Hariho n'abageze mu 50 mu 60 batararongora banabihevye. Hariho n'abatarongora. Ushaka kuvuga ko hariho ikibazo ca karande heredité. Donc l'hérédité qui va inyuma kuri génération z'abatwitangiye baragutanga ikimazi. Hamwe uzopfura umusore bajya abana bari kubaho bakabatanga ikimazi kugira baronke genre ibintu babifuza canke bashimire uwo mwami basenga kiranga. Donc bizera kiranga ntibari bwizere ngo bamenye Imana. Ndasenga ndabihishurirwa kuko iyo ugiye gusenga niho numva nuko n'Imana ivuga. Sinari nzi yuko Imana ivuga kuko eglise twasengeramwo hari ahantu batumbuye yuko Imana ivuga canke ngomba buvugishwa. Imana dutabare cyane. Wihenze ukanavuga bashaka gusohora bakaguterura hariya. Ariko ndatangura kumva ko Imana ivuga, ntangiye kwinjira mu hariho ibintu bita karago byumba by'amasengesho usanga biri ku rutonde, Imana ikavuga bakakubwira neza ugaca wumva aho ushobora gusengera. N'inzitizi rero kubera izo karande rero nico gituma nashikanye 40 kubera izo karande zagufashe neza uragira inyatsi ntubona agafaranga. Imagine vuje narize ndaheza secondaire ndaheza na université n'ubuzima nagenda camwe nyene hajya uravye neza uzosanga uri kuritora nimba so wawe yapfuye ataco yimariye nawe we uhakwa kurisika gufata aco wimariye uri umukene. Nimba yapfuye adakoraho gafaranga udasenze nk'Imana ikubohore mube delivery ufata aco wimariye. Rero babona twe tuvuka ruguru usanga nyene ari hatari ingorane, usanga ari ingorane. None umaze gusenga ugahishurirwa ko hariho ico kibazo aho izo rero nshaka ubwire abariko baratwumviriza kuko barumviriza intahe yawe ko ndazi ni benshi bayiteza amatwi babwire iyo karonda ingene wayihishuriwe n'ingene Imana yagutandukanije nayo hama ukabohoka. En fait, urugendo rwabaye rurerure. Nukuvuga Imana yaciye narifise na n'umubogare umuntu nyene uri kuranda abantu urabona ko menga zibika atacombaye. Mugana narize ko umubogare gusumba ngaha. Nta amafaranga yo kujya narayaronka mugabo ayo gutunga nta naronka muna. Kandi nta namahirwe narifise yo kuronka ubuzi. Narakora ibintu nka paranganya n'ubu ndabikora cyane gose ariko mfise nyene icerekezo cyandi ko ndaja cyo kimwe nka kahise ariko sinigera mbora amahere yo kujya muri make ko yantari bwahishigwa iryo banga urumva zari ingorane. Warihishuriwe gute? Narihishuriwe ndi gusenga ndamenya yuko naboshwe na za karande fata umwanya ndisengera je ubwanje nyene mushami nta muntu azogusengera kuko narafashe ibifungo Imana iranyigisha ikubita hasi byo nakora byose Imana ibanza intwara ahantu mu bugaragwa cambona gusenga kuko ngo na Yesu ngo yasenze ari mu bugaragwa ico gihe ndakena ndabura akazi hamwe n'umuhungu twabana anyirukangana kandi ari umugenzi kubera nabuze amara y'ukuriha kandi mugaye yari shuri y'Imana so kuvuga bwari ubunebwe kuko narifuza ibyo nkora akazi sinakabona kugeza yaho n'inzara inkubita njya ama telefone yose nta na gato yanari mfise nigira uko nyene bica birahinduka canja kuba muri eglise saba y'indaro imagine uri umuntu w'umusore ufise amafamiye ariko urumva kubera Imana yashaka yuko ingira uwundi muntu adasanzwe sinigeze kwimvira kuba muri famiye kandi narise amafamiye noble nashaka kubaho nshaka hose je no mu Kinindo narahabaye ndi mu mafamiye ariko ico gihe ndangurura mu rusengero Imana iranyigisha imyaka 5 ndara mu rusengero donc ubuzima nyene ndara hasi ubuzima butagenda ku karago kandi Imana irambarira ati condition ntihagire umuntu umuzosaba amafaranga. Imagine ko ufise nk'umugenzi dufate nka wewe cyangwa nka Richard n'umugenzi wiwanje ari ngaha nyene twazananye ngaha sinamubwira ikibazo ko nshonje kiretse ari uko Imana imutegetse ati Richard hezagira fasha umuntu afungura muri vile sinari nke haca Imana yaca ku bantu igikorwa nakora nzinduka gusenga mu gatondo mbuye gusenga nkagenda gusengera abantu mu bitaro nkacamvayo cyane Imana ikanduke iyo kure ahantu nazi ngasanga nagiye kuvuga ubutumwa iyo muri rirare niko Imana rero yari kiranyigisha rero natora rero uburyo bwo gusengera urugo
uko numva ngomba kugira mariage. Watanguye gusengera urugo Eh. ubaho nyene mwisengero Ndaba ngaha mwisengera mugabo igihe kimwe ndagenda kuvuga ubutumwa ahantu mu Cibitoke mara y'ukwezi kose mvuyeyo numva umuntu antelefone ngo ndaguha akazi uwo muntu ninde muga kumbe nari nasengeye akazi sengeye akazi ndamubaza none bite bimeze gute ngo nzoguhemba ibihumbi ijana n'amahera make nayo nokorera n'amahera make cyane muga ndavuga nti ko umuntu yiporse akantelefona akiha volonté n'Imana yamukoresheje nagenda gukora akazi ndagaruka ni Bujumbura ngarutse ni Bujumbura rero niho rero mariage yanje rero Imana yari kirayegeranya ariko ndasenga tutaribagira ndasenga Imana irampa ijambo ryo muri Bibiliya nukuvuga itanguriro geturirabe ngaha gatoya itanguriro 24 guhera ku murongo wa mbere nukuvuga havuga ngo Aburahamu yarashaje amaze gusaza ashaka kurondera umugeni we Isaka mugabo atumuherezi wiwe kandi bararahirana indahiro ati genda undonderere umukazana w'umuhungu wanje Isaka urabona yakuze amaze kurongora nawe nyene Isaka yaramaze imyaka 40 ngiyo nari ifise imagine candarani kumbe rero Imana rero kugira ngo abantu b'amasezerano irabatevya cyane gose ngoma nakubwira hari ikintu bita isezerano canke amahirwe amahirwe ntihajya uvukira mu muryango ukabona byose bigende neza ukabona uri koronka amafaranga utazi yavuye ariko ikintu bita isezerano urakirindira uragiteramira mu sherano uragitebera rero Isaka nawe byari isezerano acaratuma uwo muntu acaragenda aramurahira ati ntuzotware umuntu ari mu bwoko hari ubwoko batashobora gutwara canke niyo migenzo yari migenzo yiwabo ariko aramurahira bararahirana acaragenda ahantu kwiriba ariko kwiriba niyo reference do conjoint Imana yampaye ku ijambo ry'Imana ndagyizera bica biragenda neza yarafise n'ingamiya haza umukobwa wa mbere ntiyamuha amazi kuko yavuga ati je umukobwa aza kumpa amazi niwe azoba abaye umugore wa Isaka Imana izobe bikoze baraza ariko haza uwundi mukobwa acaravoma amazi yatanguye aramuhereza amazi hama acaraheza n'izo ngamiya ziranwa rero acarashima Imana baca baragenda Isaka acara nk'umugore uko wisezerano aronka umugore mwiza rero nanje je kubera byancanga ndi muri eglise hanaje muri eglise hari abakobwa benshi harabo ubona ugakoresha amasantima canke ibindi canke ibyifuzo ukabona ko nateye neza ariko horo ibyo sivyo byubaka harashobora kubona nk'umukobwa afise taye nka kujya kidari shaka ukakora ukunda nk'amataye ukumva uraryohewe ukumva uramupfiriye n'abantu usanga nyene bafise nyene izindi forme nyene uba ugomba nyene uravyumva nyene uri umusore nawe uhora ubibona uriko uratembera nk'agaha muri ville canke muri eglise ukumva uramupfiriye rero suko rero benshi ahantu bapfira rero iyo ugiye kuraba amataye canke amaforme bo bageze kuri etape yo kugura ngo amasuvetema ngo atanga amaforme urumva n'ingorane n'induru urumva yarakiguze ugasanga umushikanye mu nzu ijya forme aracambuye ugasanga afise gisusu nk'urubaho urumva ko zitangura kuba induru niba usanga bahukanye yewe nacinga muri ville usanga bakubise nko kweri bafise amataye nyene amwe nyene abereye nyene nawe ushobora kwifuza nakumbe ni forme Just navuga nti rero mana je byo ncanga uko nari maze koresha nk'abakobwa bashika nk'abangahe byanka kweri kandi asenga Imana nti rero wavuze ko umugore mwiza atangwa n'Imana je ndasenze wewe niwe uzomumpa wewe guherisa nta mukobwa asura gupropoza kuko biranduhisha uwo nzopropose umunsi wa mbere mbuye mwiki gihe kuko abandi narabahevye narabakrashije ariko nzopropose niwe azoba ari umugore wanje kuko rero urumva uhejeje gusenga izo sengesho ndarindira nkabona uwo muntu Imana yampaye ngo tubana ariko nkaraba none by'ukuri nivyo nkumva urutima nyene ntiruvyakira neza kuko urabo nari muri babandi b'amataye mugabo ugasanga nk'abo bantu banadafise amataye nibo bubaka nibo bantu Imana iba yarateguye ntagomba kubivuga bikanga mu bijyanye ndakuniga utabivuze umunsi umwe ndihenura
none gasha mbwiza ukuri wowe ugiye kuresha utagira n'amafaranga ukuntu byose umva bitagoye nta kazi ubihera he wari ukiba mu ishengero ico gihe nari nagarutse sinari nkiba mu ishengero mugana akazi ariko ndakora nahembwa 100,000 urabona ko 100,000 n'amahera make amafaranga make cyane ubu ntaca maze urumva ko bitari ibintu byoroshe bwamujwe iringobereye umunsi umwe ndabivuga ndamubwira mu gatondo jewe objectif yanje ndatimbisha kubera nari Nemuyere yavuga ati ndakuniga utabivuze timba ahubwo peut-être nawe nyere ko yari ko arasenga kugira ngo ndamubera isezerano abone igisubizo ndabivuga ndabivuze mu rundi aranyumviriza ati sawa Imana iguhezagire abantu nkabo twebwe tuba twararushe nta n'amajambo menshi tuvuga ntamuvuga ati uranyemera cyane unyemera turagenda nitugenda apana nk'ibyo kurambagiza ntugenda hariya kuri Saga Plage ngo bivugireyo ko n'amafaranga uba ufise cyangwa mu hoteli kuri Club Dirac ngo bivuge cyenda bamubwira objectif yanje target yanje shabati yae urakoze Imana iguhezagire ku mugoroba ngiye kwimbira ndaguhinyisha ku mugoroba yaza mpahinyisha ngo project tuyibandanye voilà rero ndi wa muntu atagira ni franga nta na konti nari mfise je dis franchement no bandiko ndabesha hajya bavuga ngo ugira mariage ko bisa amafaranga oya mariage ni ukwizera mugare bivana rero n'ikirero burimo hariho ubwami bw'Imana n'ubwami bw'isi iyo uri mu bwami bw'isi ntibikunda iyo uri mu bwami bw'Imana ukoresha ukwizera rero currency money of the faith ni kuvuga ubwami bw'Imana bukoresha amahera yo kwizera ukoresha amahera yo mu kwizera kandi ayo mahera iyo yizeye araza ndakubwira ingene byagenze amaze kunyishura turagenda turategura projet kandi nawe nyera afite kwizera nkanje ndibuka igihe kimwe twahuriye kuri Jardin Public turasenga duhejeje menga nari fise 5000 cyandagura utuji tujya tujinyene uratubona turanwa tugura n'ibenye hasigara 1000 uwo zaraduze hoho 5000 ngere yogura ji imwe urabibona ejo nanye ji ya 2005 nanatangaye kare kuri 1000 francs 1500 muri 2022 je crois turasenga turagira devi dusanga tuguye kuri 10 millions bana 10 millions y'ibintu byose waruye ibyo mu nzu materiel yo mu nzu n'urubanza byose bo waje gutegura neza tuka kuri 10 millions cyaro rero kuri wa muntu afise 1000 mu mufuko imagine it umva ko ari ibintu by'ukwizera none acarambarira ati reka dusengere kwa aya mafaranga aya nyine ni Imana dutanguriye ku rufatiro turasenga urumva gusenga ko ari ibintu bifise ikimazi kandi no kumvira mpemwe urumva ko bifise ikimazi kandi no kwizera urumva ko bifise ikimazi niko ndavuga ibintu byo kwizera no gusenga no gukoreshwa na mpemwe yera rero ibyo bintu rero beshi rero birabananira bikabakubita hasi beshi bahitamwo gukoresha amarangamutima ibintu bigaragara cyangwa amarangamutima banashima abantu badasenga cyangwa bubaha Imana baranabesha ugasanga yatije n'akamodoka keza agakari n'akameze neza cyangwa akariyoni gashasha cyangwa kanuvo modere ugasanga agiye kuraba umukobwa aje kuresha asa neza mugabo jewe urumva ko nigeze nkoresha ibintu by'amanyanga namubwirije ko ata mafaranga afise ariko Imana iyo mwijuru izo yatanga uko navuga ngo nimba Imana ari se imfuvyi n'abapakazi je ndi imfuvyi singira papa na mama bari bapfuye bose je ndazi ko Yesu azankorera mariage kandi ko byagenze amen bose turasenga deje gusenga turagenda ya projet tuyishira ngaho mu kabati turayibika ibyagiye birakurikira je byukuri hajya bategura mariage umwaka wose je siko byagenze dansima je nazangize mariage maruye ku gihe twatangiye kumenyana mariage yazibaye ko twaciye twinjiriramo donc muri simo mariage yari heze yaziheze nta kiringo mwafashe ngo reka tugendane tumenyane twasohotse ibyo ntibyarimwo twasohotse twavuye ngaho gusora ama invitation twaciye kuri eglise turavyenforma kuri eglise baca bwa mbere je nagiye ndumwe baravyanka ibintu byo kwizera burya hajya biragoye kuko hariho n'ibintu by'umubiri usanga biba bikenewe barakubaza ati none ifaranga gute ko muri byose bikorwa n'amafaranga ariko je nifise kwizera wabishuye ko yafise cyangwa nabwiye ko atayafise
hama vyagenze gute banza warteguye gute izo 10 millions zavuye ziboneka cyane amafaranga yarabonetse muga naho zitabonetse muga amafaranga yarabonetse mariage yaragenze neza cyane kujya nyene bigenda neza nayo gukwa nta papa nari mfise muga nayo gukwa narakoye biragenda neza rero maze kuvyinforma abavyeyi hajya umuvyeyi arabanza akagukanga muga kubera baba kuze mu mwemu barabitahura aranyemerera baranyemera ko bazonsezeranya ntibyari byoroshe ariko intambara twagwanye zari nyinshi zo mu mafamiye kubera ntibabitahura muga nanje kandi nari nasenze kandi nari nazikubise iyo ntasenga kuko hari n'igihe Imana yigira kuntuma ngo nduge iyo mvuka ndahasengere marayo nka desame niko ndasenga peut-être yuko nariko ndakubita ibintu tuza karande zose nari nazikubise zose ndagaruka ngarutse ibintu biragenda neza nategura mariage ndumviriza ibintu bampaye urabona ko ugenda gupresenta umukobwa akagupresenta predote ndagenda banashima nagenda umwe nahitanye umujama umwe wenyene kandi ntiyari dusangiye na eglise ntitwasenga hamwe uzohitanye umugenzi narasenze numva ngo hitana ujya tugenda kandi ico gutangaza ntiyari n'umukizwa kubera jewe sifise imwe yo kuroba genda baratwakira neza presentation iraba ndamujana muhira bararyoherwa cyane we yari n'umunyamasengesho muhira baciye bamumenya kuko namutwara ku basista baca baramenyana ati twara duhurira ngaha dusengera ngaha umva ko byara amavuta duhera ngaha dutegura ibintu bigenda neza dansimwa nazangize mariage atamahera mfise atana konte turasohora invitation turadisengera tudisengeye icyo gihe ndiko nategura mariage asigaye ngira nk'ukwezi abana ko abari umufururizo barakubaza ibintu muri komite moshera ufisa ngahe inzu warayirose kwa je navuga nti byose birahari utuzoza ko verify mugaje nabivuga ko byose bihari mu kwizera mugaye bigaragara ntibyari bihari ariko muko kwezi kumwe yabaye kwizera nimba ntanguye gusenga isengesho kumugwanje nkeneye umuriyoni narawubona kuko naza mbona amahera aje numva ngo hariya ngo haje amahera hariya haje amahera yes Yesu bivuye mu kwizera no gusenga yego umunsi wa kabiri nkasenga aho nkaba ndose amahera ko girante yo kurondera inzu yo kuzobamo umunsi wa kabiri nkasenga nkaza mbona habonetse amahera y'iki y'inkwano umunsi wa gatatu nkasenga nkaza mbona habonetse y'ibindi byose mba nkeneye amasare yose n'ibindi byose bica biragenda neza cangira mariage yo mu kwizera iyo nagomba ntera intege enfin wowe wa musore we woba uri mu rugendo biriko birakugora ukavuga ati bizogenda gute ntubona cash ntubona money ja ku mavi usenge ku mavi niho biri niho birondererwa udasenze ngo nkwe yaraguhishurire icyo gukora uzojuragirika peut-être uzobukijijwe ariko uzokoresha amarangamutima ugende kuraba umukobwa yikundira agafaranga niba muzana muzokubitana imangumi niba bandi ubona bamaze nka 3 mois ubona ngo zasambutse ja rero nicyo gica integerera abajene bubu ngo nabazubaka ngo niziramba kubera iki niwabanje gusenga niwabanje kubaza Imana ngo igucagurira we waricagurira donc wahisemwo ku marangamutima wumva amarangamutima rero nizo ngorane ziriko ziraba mu ngo mu miryango kubera ntibabanje gusenga baravye ibigaragara ariko ibyo bigaragara sivyo byubaka urugo kuko abafise amafaranga nibo bariko barajyana kuko muri make nk'impanuro notanga ndabujya muntu muhuje mungana ku rugero par exemple nk'ubu je sinogenda abana ko afise kano ga telefone kanje sinogenda kwanda umuntu afise iPhone kuko itunganya ivyiyumviro rondera ujya musangiye ivyiyumviro mungana Imana izobahezagira ibaduze pour le moment je ndamaze nka deza ego canke 3 nubatse ibintu bimeze neza mu muryango ubundi umupapa ubunye naho no banagira amafaranga ndasenga Imana hama ikanyiyereka tugafungura neza kuko Imana irakunda ingo Imana ishigikira bubatse situmuhuje mugasenga Imana irazi ka intervene dufise umuhungu mwiza cyane umubogara agomba kwiza imyaka 2
shitse muhira arampamagara papa nkumva ndaryohewe ariko iyo ntasenga canke iyo nkoresha amarangamutima byari kuba grave kuko oparava ntarasenga twari tumaranye n'umuntu gasiri inyuma gatoya imyaka 6 ariko siwe natwaye ndari muri cagihe cyo mu bugaragwa ntararonka mpemu yera ngo amishurire umwe cyo neza gukora ariko siwe natwaye ariko ntiyariwe maze gusenga Imana ariko iyo nihenda nkabikora mu ico gihe cy'ubugaragwa nari kugira ingorane peut-être riko noba nubatse nk'abandi ruba rwarasambutse cyane aho ndi mu buzima bubaye bumeze nabi cyane bubi bugoye ariko ndashima Imana Tedo mu majambo makeya donc muvyo tuganiye nivyo cyane ndazi ni benshi twigishije nakaye kajambo womera nk'uhanura canke nihe ntumbero woha canke wobwira abariko barategura canke bashaka kuzoshiga ingo zabo mu bijanye no kwizera ubereke inzira waciyemwo nawe ku buryo urumva ko ari bitangaza wakoze mariage utagira akazi utagira n'amafaranga mariage aboneka ibintu biragenda neza cyane mu majambo makeya nko ku kajambo ko kurangiza kugira dusezere abakunzi bacu. Merci beaucoup. Jewe ijambo ryo kurangiza canke impanuro ku bantu bariko bagira ibibazo kwera atagira uburyo icambere no gukizwa hamugashika ku musaraba hanyuma maze gukizwa rero navuze ikintu cya kabiri hari ubwami bw'isi n'ubwami bw'Imana maze gukizwa winjiye mu bwami bw'Imana nukuvuga ubaho ufise ukwizera nubaho uviza ibintu bigaragara canke biboneka compris ubaho ufise ukwizera mugabo mu gihe ukiri mu bwami bw'isi uzoharura ibintu bigaragara rero ingorane rero abantu bibereye mu bwami bw'isi baharura ibintu bigaragara Ico gituma twebwe abantu babakizwa bavuga mwe mwarasaze ngamuse kwizera kurenze kandi byo twizera by'ukuri hajya biradukorera kuko ibyo nizeye nubu ndiko ndabibona sinari nzi ko je noba umu evangeliste canke umu missionnaire no bientôt ndatangura kuvoyager ibyo bintu navyumva ariko barabimpanurira mu gasi nabibona iyo bizoje ndatangura gufata urugendo ntangure kuvoyager kandi Imana yambariye ngo muzogena muvuga ubutumwa isi yose igera ariko ivyo byose nabiboneye kubera nasenga mu masengesho rero nariko ndinjira nshimvanga n'ibindi mugabo ntaco byose birafasha ariko nariko ndavuga ngo ni mukeneye kugira mariage senga Imana wongere ukizwe neza usenga Imana bari gucagura we ntiwicagurire hama mu bwami bw'Imana wizere kuko Imana irafise byose kuko no mu kurema Imana yakoresheje ijambo rero Imana irashaka kuvuga ijambo ikavuga ijambo rimwe amafaranga ukayabona kuko ikintu nabonye vraiment je ngo ndabatera intege abantu bataragira mariage nukuvuga nimba utarayigira wowe tegura bice mu muco baguhezagire abakozi Imana gushaka ibiganza uce mu mategeko kujya nyene bakwateye ko imigisha niko uzobona imigisha igukurikirana ikomako ubikoze neza aho ni mu bwami bw'Imana ariko mu bwami bw'isi usanga ari kibazo rero Imana ibahezagire cyane yari iyo ntahe ifashe abajene nashatse kuyivuga kugira ifashe abajene bakiriko bariyumvira amafaranga nta nayo uzopfurosa ari n'abazopfa batana yarose ariko ufise ukwizera uzoshika kuca wifuza Imana ibahezagire cyane murakoze bakunzi ba Yaganawe TV turabashimiye cyane kanya mwabanye nacu kubona iyi video mwaravye bwira ngaha iyi ntahe ya Jado ko arabasigurira ariko cyane cyane ugwaruka imisore n'inkumi bariko baragira ubwoba mu bihe byabo hageze gushinga ingo zabo muje ku mavi musenge mukizwe mwegere inzira y'umusaraba hama mugira ukwizera ibishoboka bizoshoboka hama nanje kwizina ryane ndabashimiye cyane ndashimiye na Jado twari turi kumwe merci nongera ndabibutse nta kindi tubasaba ni sabone kugira muze muraronka ibiganiro bica kuri televiziyo yanyu Yaganawe turabakunda cyane merci hamwe na Yaganawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo